abarundi urabizi ko bagukunda basanzwe gukurikirana kuva ku ntango ushaka kumpera atugiriye ko nk'umujyi w'igisahira barababaye n'amajambo washikirije abarundi yuko uhevye umuziki adace na kabiri babona umurimvi Chris MB aravuye muri label abantu bashivye arababaje cyane gose ubwo ati Chris MB aguye mu mporero byagezwe de Gapole kugira ngo biya bintu byarambabaje cyane gose muravye ingene nitanga mu muziki nitanze mu muziki byarambabaje cyane gose mugabo ni decision yanje kandi no basaba yuko mwo yubahiriza byaranduhishije mwabonye ko bavuze ko tacumariye umuziki ntacyo nakoze ababishoboye azobibandanye nta na kimwe ngiye gukora umuziki nawuvuyemwo reka nibandanize business zanje hari abantu bashi bibagije yuko maybe bavuganye kubera ishavu vya vrai n'ubu birakomeye ni decision nafashe niyumviriye nkuko bavuze peut-être yuko bari ishavu ni mu mpereza z'umwaka umwe canke imyaka ibiri entre tahaza abandi bazogira ko mwarumvise ko benshi bavuze yuko ataco namariye umuziki Burundi ntaco namariye igihugu urumva turindire basi nabandi baze babikora nabonye hatanguye umuziki nabonye hatanguye kugenda mu bintu byo kutubahana hanyuma mu myaka ngezemwo abana bakuze kubona ngo ndiko ndaterana amajambo nabajya abana ni bintu nabonye ko bidashoboka na happy people kuri bonanizoba niyo yonyene ndiko ndategura ubu wavuze yuko umenye ko tamuririmbye umurundi azoba arimo no musi nyene indirimbo bari basohoye bavuye ko bariko barakudisinga uko bivuga ko bakuvuzemo banako no masanamu harimwo ishusho yawe no musi nyene indirimbo yamaze gufutwa kuri YouTube navyo bintu byo bari byo nyene niyo ndirimbo ntayo naravye naniyo numvirije no musi nyene twamenye kandi masanamu tubona Double J na Kiriku bitavye ubutungane canke ni wa mu avoka wawe ingona koko yari yasana Gentlemen, murahumura komeniza komeze neza nkuru mwiriwe cyangwa muramutse bivanye na mwerere. My name is Franny the Answer. Yes, iyi ni African TV nkuko mubona turi ku kibuga c'indege aho twaje turi kubonye umuntu adasanzwe ni DJ Paul. Kugenda karibu sana kwanza. Wakoze cyane. Umeze neza? Ndashimye. Urugendo rwagenze gute? Top. Ni nyuma y'imisi myinshi utari mu Burundi. Abantu bibaza ko utazogaruka. Urugendo rwari rumeze gute? Waragiye mu biki mbega mu karuko nk'ibisanzwe cyane. Ko nazogaruka? Yego. Kubera? Kubera kumva rumaze igihe kinini nyapa hapa. Trust man. Fasumuje zonyene. Ari muri vacances bro. Yes, urugendo rwagenze neza no munsi uratahutse. Inyuma y'amajambo menshi yagiye yaravugwa ariko no munsi wo kandi bagarutse kwanda. Ariko kandi shusha kwanza kugaruka ko ni ibikorwa vya Crystal. No munsi byifashe gute? Umengo ntibiri kuri za nguvu zidasanzwe izo bwa mbere. Crystal event plutôt. Crystal event pour umuntu nabibabwiye ko nta na kimwe ndiko ndategura na kimwe nateguye pour umuntu. Yes, abarundi urabizi ko bagukunda basanzwe gukurikirana kuva ku ntango ushaka kumpera atugiriye ko nk'umujyi w'igisahira barababaye n'amajambo washikirije abarundi yuko uhevye umuziki adace na kabiri babona umurimvi Chris MB aravuye muri label abantu bashivye arababaje cyane gose ubwo ati Chris MB aguye mu mporero byagezwe de Gapole kugira ngo biya bintu byarambabaje cyane gose muravye ingene nitanga mu muziki nitanze mu muziki byarambabaje cyane gose mugabo ni decision yanje kandi no basaba yuko mwo yubahiriza Bon, nukuyubahiriza mugabo hari benshi bababaye, hari benshi bahora baronkeye akayoko muri Crystal Events ariko koko kubw'impamvu imwe canke zibiri zigatuma abana bo Burundi benshi bababariramo. Nababwiye byaranduhishije mwabonye ko bavuze ko tacumariye umuziki ntacyo nakoze ababishoboye azobibandanye ariko hari abashima ko ari cyo wakoze mu muziki w'u Burundi kwa bariza gushima ndabashimira nanje yego mugabo ivy'umuziki vraiment sinzi yego inyuma yaho ushikirije ivyo onya abarimvyi bagiye batandukanye nabonye baravuze ati je Paul vyagenze ukuntu je nashoboye kumuhuzana nakandi je namuhaye collabo ya mbere wavyakiriye gute wari uri kurabira uzi n'inguvu wowe warakoresha nababwiye ntakubesha ntarivyo nkurikirana ntarivyo nkikurikirana hariyo vyinshi ntakurikirana nyene vyagenze abiganiro vyinshi aparama vyabaye naguma bona bataginga ntarivyo nigeze soma nari muri vacances nangiye kuruhuka. Okay, ubu rero uragarutse twitege yuko basi tuzo kubona bigarutsemo nta na kimwe n'ukuri nta na kimwe ngiye gukora umuziki nawuvuyemwo reka nibandanize business zanje hari abantu bashi bibagije yuko maybe bavuganye kubera ishavu vya vrai n'ubu birakomeye ni decision nafashe niyumviriye naravyumviriye cyane gose naricaranye n'umuryango wanje abarundi bari bakwiteze ko byinshi turetse kumbure bataribwira bakuvugana kuko ibikorwa byawe nibaza yuko uburundi n'abarundi baba hanze babikurikiranye babibonye ndazi yuko wakoze byinshi cyane wanashaka mu bijya biteramo ndetse no kuvuga no kuvuza indirimbo y'umurundi muri boîte kayumvisha abanyamahanga ko bari muri P Club urazi ko ari ibintu novuga yuko navyo nyine ari gufasha muziki ubone kushatse ni boîte yiwawe ushaka uvuga ati DJ
ntuzose no kuvuza nta ndirimbo y'Uburundi nkeneye kumva muga urazivuza none abo bobo ataco boba barakoze kibi kuwe kibagwa mu mporero nkuko bavuze Petezi yuko bari shavu ni mu mpereza z'umwaka umwe canke imyaka ibiri entre tahaza abandi bazogira ko mwarumvise ko benshi bavuze yuko ataco namariye umuziki Burundi ntaco namariye igihugu urumva turindire basi nabandi baze babikora nimba bavuze gutyo seke barafise abandi bazobikora nibaze babikore basi none kubera iki ufise ibintu byinshi wakoze kandi n'ubukibikora kubera iki wo twagwa n'amajambo baba baravuze utokora nkuko wasazwe gukora we icyakozwe cyarakozwe nkuko bavuga nta ushobora gufuta histoire yabaye ikintu cyanditse ntigifuta byarabaye abanshimira ni banshimire sinabikoze hariyo n'ibindi byinshi nkora ntabikoreye abantu nimwe tuvuga tuti turemera imana nizo bidushimira abatashimye nabo ni ingorane yabo hanyuma tubandanye tuba ko nabonye hatanguye umuziki nabonye hatanguye kugenda mu bintu byo kutubahana hanyuma mu myaka ngezemwo abana bakuze kubona ngo ndiko ndaterana amajambo nabajya abana ni bintu nabonye ko bidashoboka ndafite abantu benshi cyane gose kandi bakuze kandi bubaho banyubaha reka ngume mfise ico shubahiro uri kugumanukana n'abana abari basanzwe bakunda integuro ya evenema ya Crystal Events ni benshi cyane novuga yuko bobo bashikiriza iki kuri no mwanya eske hazoba hari ibiteramo bizotunganya na Crystal Event mugabo ntibitumigo Barundi mugabo bikaba byatunganyijwe na Crystal Event ibiteramo bya Crystal Event bizobandanya kuko Crystal Event ni société événementielle hariyo abampa akazi gutegura ibiteramo byabo canke guhayanyisha amaprodi yabo ivyo nzobandanya ndabikora na Happy People kuri Bonani zoba niyo yonyene ndiko ndategura ubu wavuze yuko umenye ko tamuririmbye umurundi azoba arimo nababwiye n'amazina yabamubahirize decision yanje ndabibasavye Pole ni decision nafashe niyumviriye kandi nafashe n'umuryango wanje twaravyuka nta muziki nzosura gukora donc umuziki urimwo zina murundi wese apana zina murundi nta muziki nzosura gukora tout simplement uzobaze Dramatique uzobaze ba Chris Mbi bose n'imiziki twakoranye yose nabwiye abaririmbyi bose ni mufata imiziki yanyu mwisubirane warayihevye imiziki mwakoranye yose nayi basubije okay ubuherutse ku munsi wejo nto twabonye indirimbo yes ego twahosha umwanya no twabonye indirimbo sinokurarana yagarutse kuri YouTube ya Double J abantu benshi bariyumvira ati ya audio bariyumvira ati vyagenze gute mugihe tunzi yuko Paul yayibaninze nibiki vyagenze gute nakubwiye je nvuye muri vacances navyo nakurikiranye uno musi nyene indirimbo bari basohoye bavuga ko bariko barakudisinga uko bivuga ko bakuvuzemo banako no masanamu harimwo ishusho yawe no musi nyene indirimbo yamaze gufutwa kuri YouTube navyo bintu byo bari byo nyene niyo ndirimbo ntayo naravye naniyo numvirije Paul please gendagiye nari muri vacances nabiye mvuye muri vacances ko cyanyuma no musinye twamenye kandi masanamu tubona Double J na Kiriku bitavye ubutungane yo bari wabahamagaje canke ni wa mu avoka wawe ingona koko yari yasa nivyo navyo nzi nukuri navyo nzi nukuri kimana Paul abantu bakeneye kumenya ukuri uko baragukunda none ndakubwira ukuri nazi nivyo byose navyo nzi murakoze yes urakoze cyane bize ko tuzokurondera basi mu nyuma hamushoboye basi kuduha umuco ukwiriye oya nta interview zosura kugira nibindi abigize kubera mwebwe urakoze cyane yes merci beaucoup so ndaza mushoboye kuvyuma mu kiyago gito dushoboye kugirana ndetse no kuvyo ashoboye gushikiriza kuri uno musi nyene no musi twe turavuganira ko indirimbo basohoye nta gaso ari Double J Kiriku ndetse na Bface on the floor ubu nta ikiri ku rubuga rwa YouTube Uresha cha wiyumvira ati mbega nibiki vyagenze gute kandi ninde yashoboye kandi gusura kandi kuyikurako hama ikindi naco nkuko mugana no masanamu Kiriku ndetse na Double J bitavye uno munsi kuri uyu munsi ubutungane twabonye amasanamu yabo bitavye ubutungane eske bari DJ Paul yabahamagaye nkuko we yabivuze ati bakihenda bagasohora indirimbo numvise ko iri muri studio umwavoka wanje ingona arasamye kuvuga yuko yangona yoba yabamize koko naho reka tuyagishe Simbizi wa Semavumba abona neza ko runo rugamba yarutanguje kuva bigitangura Simbizi ndakura mu kije cyane telefone abantu mu gicugu gicugu nico kiba gikenewe cyane gose kugira ngo umuntu aronke amakuru yizeyo warakurikiranye video wafashe ukiri kuri Magic Channel uvuga ivyo kwabirana tagahari yego ndayibuka avuga yuko mu gihe batarangura amabanga n'amabwiriza y'urugo abagore ashobora kumwe muri ashobora gusaba divorce
amabwirizwa kuko no masaha urambabarira afite ni inkuru ishushe cyane gose DJ Pole twaduhuriye ku kibuga c'indege ariho agishika ariho kandi muri uyu mugoroba nyene hazindutse aravuga amakuru yuko Kiriku na Double J bitavye ubutungane amasanamu ndibaza mwayabonye n'abandi bose bagiye batandukanye amikindi naco indirimbo nta gaso yafuswe nayo nyene kuri YouTube ariko kandi gitangaje ku munsi wejo indirimbo sinokwirarana yari yagarutse kandi kuri YouTube ivyo bintu bisigura gute we DJ Pole d'abord yababwiye ibyo gashindege yababwiye yuko ari we yabifuse DJ Pole ubwiwe yavuze yuko d'abord DJ Pole yashitse ubu ku mugoroba yego gira kabiri indirimbo yafuswe kare yego ivyo kandi rero ku makuru mfise nta DJ Pole yigeze yitwara nta plainte ya DJ Pole biri kuri polisi nta ngona higeze yahasama krokodilo mugisha nakunda kumviriza akavideo ngo krokodilo mangona nta dossier ya mangona iri mu butungane urumva rero nta peut-être usanga ibya bintu baririmbye bagira amapage bagira amakonte kugira ababanda yabagira atisha indirimbo yabigwa muri sikirashi amabase gasimbi tukabona bari kuri page ni kuri page sibisanzwe ikanga baririmbye bagenda ku aeroport abanyarwanda abanyakso ntibigeze kuzana na volcano turafata bakeye Mars bajana ku aeroport ngo baje kwifotoza ko bazene indege bafunga ibibaho rero muri entertainment turi ku zonte aho Messi fixa yuko ubona yuko bigeza ku nyungu za Urondera kuko bayo eki amubasho kuri page wigeze ubona yabaje rero nuko ari n'amamedia usanga ari amamedia ari sanse tutanye inkuru bitoje neza n'abana cyakoreshwa mu benshi okay ushobora kwibaza yuko ari buzz bagize kugira ngo indirimbo yabo ishobore kugenda irikira duga gose kuko indirimbo nta gaso yari kirarabwa ku rugezo rudasanzwe urabona ko DJ Pole yagarutse yego entertainment iragutse France ni hatari entertainment irayobeye tare muri entertainment amakuru yose abayemera arandi makuru rero umuntu ko bita butigeze kuyoba ko umuntu agenda agira innovation uko entertainment yacu yari ibiga byiza yakeza siko iro no munsi ibyo byagiye yongera era opportunity yagiye arabakireba urinze ubona rero yuko abarinzi bashaka gukora ama content nkayo bibaho ya best ni scandal bafise indi hangi baba bafise muri ibyo atuma bari karavuga yes ni Kiriku na Double J hama kandi mu nyuma yaho mu byo DJ Pole ashobora kuvuga ku byo abasani b'abarundi mu nyuma ari Sadbi ari Bifas on the floor bagiye barashikiriza yuko DJ Pole atana kimwe yabafashije DJ Pole yishuye yuko nimba ataciza na kimwe baba yabakoreye nukuri umuziki wanyu yarawo bahebeye burundu baneza yuko hari ingaruka mbi ku muziki w'u Burundi DJ Pole taho hari iyo ngaruka mbi nyene yahaye ni kwa Pole no ntara umuntu amusubira iyo ngaruka mbi ni gomba kuba abantu b'amahanga murategereza gusatira uko bigenda kose bwa Pole ntagira haje ni habe n'abandi ko nukuri no game yacu nagize yuko n'abaririmbyi nabone bisanga bateye imbere nkuko n'abandi babikoze n'uno munsi batoye utwara chamba ya CFCC abagwiza tunga ano abaririmbyi nawe n'ibyari nabone bazokwicara bagahitamo abaserukira habari rero ko entertainment yashira cyangwa akajaga yashira ubutumbi namwe ibintu byinshi bigomba komeswa uko kuba mesa urumva no bwa neza yuko rero abayitete n'abariki kuzora gutakariza umwanya bakiriya ama content ari ni atana haza kugeza agency ndabyemera ariko iyi buzz bashoboye gukreya okay kubgawe uvuga ko ari buzz kuko nta cemeza yuko ari buzz hama kandi na nyene
kwitwa yuko ari yamagaje mu butungane hari ivyo yamaze gushikiriza arakana yuko atariwe ahubwo nawe agomba cyabikurikiranira hagufi eske uribaza yuko haraho bizoshikana abarimvye aba bariko babiteguye kuri uno munsi canke ivyo abashikiye kuri uno munsi ari gushanga ari ngorane yabashikiye koko atari bibazo nkuko uri kurabivuga hari ingorane canke ingaruka nziza bizobagirira oya sinibaza ko hari ingorane n'abandi babona n'ibyo turavuga yuko muri entertainment amakuru yose abayemera yego nibaza ko n'ubundi n'usohora n'ukura ko bifate par exemple si twari babonye amashaya ashikiye ko renda bivuze mwanya yego shibije mbo mwanya w'ibyo nabyoba n'imiwiri buri gase no kwibara bazi ko bataboje bamaze kwigarukana ko ijya nirimo nta gasoni ya kikona ni ya daboje kikona bifes umva nabonye ra secret design uburenganzira bwo kwandikira n'umuntu ndakaye n'indirimbo y'ifute uko bashaka ufise mugabo cyo kubasha umva ko namba ndabizi neza ati ni meje kuno uruhara rw'ibimenyesha makuru muri entertainment yacu urubona ku rugezo rungana gute gasembe abayamesha makuru ko bari ikino ndasu kwaguma imesha makuru ashobora guposta ibintu abatatohoje neza muri icyo gihomba yuko byari gusa yego Dumba hari ivyo yashoboye kuvuga avuga ku bamesha makuru mu gihugu cy'u Burundi bavuga yuko mwese canke twese mwahengamiye kuri DJ Pole yuko umusani wanyu Double J mwamutaye koko ashigikira ivyo Double J yavuze ariko akagiriza amakosa DJ Pole kubgawe abamenyesha makuru Dumba yarashigikiye nde Dumba ashigikiye Double J bon yaramushigikiye asigura uko vyagenze uko bakoze uko bahuye nawe uko Double J plutôt Chameleone yemeye indirimbo yego yaguze ukura nkurecha muri iryo romane ntegeza kugira ngo nzindukana umwana kwicura ihangane basi minota ihangana ngaho shajuro gize uyu yabaye navyo bikora mu zubari yamaze ibintu byabadumba ninde uramuzi ariko uramuzi uramuzi n'umu influencer akomeye pe santuka vraiment no nkuru ko avaremera ko gwiruka yarambaye impuzu y'umugambi yarashiriye oya twese bakomeye twabonye barandika oya ni inkotanyi simbizi boko ikabasi dusoze reka dusozere ntaco kugira ngo ntaco ucuruhuka ibyo twara umwana mbanje mabanga y'uko mazeka naho kandi simbizi sawa muruhurire pe muruhurire yes mu gusozera ikiganiro cacu ubutumwa ku basani b'abarundi muri rusange nubuhe ubutumwa basana b'abarundi n'ibindi tuzarumbira amamedia babesha amamedia ishobora kugenda yafata ifoto atasose ya utazi wayifashe utazi n'ibyo gamije gace wandika ngo abantu banakamo barapfunzwe ko no guhungabanya abantu braza ko cyangwa abantu bro harama ama bench betugira cyo turabana malimite cyo turabana batugarukiye oya ariko ibintu birinze biposta akeza net mu gihe kimenyesha makuru twemera mu gihugu akeza net yakezi kuba shise aba followers n'ibigihe ubudahangagwa uguca bavyonga abantu ya hariko watoje neza akeza net bari hagufi akeza basanzwe bari hagufi ya Kirikunda Double J basanzwe bari hagufi ya DJ Pole Suka kivyo bavuze atasutse bafise akeza basanzwe bari hagufi ya DJ Pole bakaba basanzwe bari hagufi ya Double J ndetse na Kiriko eske baye poster atamakuru bafisa kwiri urasoma uko bavyanditse ko ari miki ndo ifoto turabisoma uko nyene ntabwo njyaga turindiriye imiyaga iyo nzo burunduka sawa simbize kandi ndagushimire cyane basi bana inzigame nawe ufumbatire neza merci beaucoup nkuko rero mabwiye murabona ku masana magiye atandukanye mbega Double J na Kiriku wabitavye ubutungane kubera DJ Pole
canke niwe yoba yabashikanye mu butungane mwamushoboye kuvyumva majamagara avuga ati nubwo nzotegura habibi nta murimvyi mu Burundi azoba arimwe abarimvyi benshi mwarabibonye nka Christian Mbi DJ Prakimara kubivuga yaciye yatanga ikete yuko yamaze kuva muri Crystal Event bega koko ivyo bintu vyoba bikubishikana umuziki w'u Burundi nkuko mumaze imisi mubona mumaze igihe mubona DJ Paul yakoranye n'abarimvyi benshi bagiye batandukanye yakoranye na Sadbi yakoranye na Bfs yakoranye na Dramati yakoranye na Christian Mbi yakoranye n'abandi benshi bagiye batandukanye nganya mu gihugu cyacu cy'u Burundi benshi ari indirimbo nyinshi international bagiye barakora interview Sadbi yakoze mwayumvise avuga yuko ariwe yatumye DJ Paul na Medi bahura atariwe yabahuje kugira ngo ashobore gukora iyo collab ikindi naco mwanumvise Bfs on the floor asigura avuga neza yuko collabo ya mbere yuko plutôt DJ Paul atigeze amufasha ahubwo ariwe yamuhaye collabo yiwe ya mbere bega koko nkuko DJ Paul avuga ngo barimvye abarundi ngo nibashima ko nabwige namwebwe mubibona uno musi barimvye abarundi hari majambo menshi uno musi bakomeza kugenda bashikiriza yuko basuzuguwe niyo ndirimbo mu ndirimbo ntagaso niyo majambo yari arimo bariko barasigura ingene badashaka gusuzugurwa n'undi muntu ariko kandi mbega musanzwe mukurikirana umuziki w'u Burundi muri commentaire musi bamushoboye kudushikiriza musanzwe mumenyereye DJ Paul kuva mu kwezi kw'indwi canke muri sama yarasana ategura ibitaramo bigiye bitandukanye agatumira abanivyo bavuye hanze amakandi n'abanivyo b'abarundi bakaronkeraho ibitaramo bigiye bitandukanye ndetse ntihagenda habuze collabo y'umurivyo ngaha mu Burundi n'undi muririmvyi wo mu kindi gihugu mbega twavuga yuko ata DJ Paul umuziki w'u Burundi uzohagarara ariko kandi mbega abaririmbyi uko bakomeza bitwara uno musi mbega koko nivyo niko vyari bikwiye kugenda ugaza kudufasha muri commentaire canke koko mbega bari mu makosa canke nabo nyiri ubwabo bahagasuzuguro nkuko babivuga mbega ho agasuzuguro karabayeho uno musi umuziki w'u Burundi uravugwa cyane muri Crystal canke muri boîte ya DJ Paul muri P Club ariko mbega koko muza kudufasha muri commentaire kugira shoye kumenya vyinshi byitatukanye muvise ivyo DJ Paul yatubwiye muri kino kibanza asante sanzwe kutugerageza kugira ngo dushoboye kuronka nandi makuru agiye atandukanye merci beaucoup.